urukingo ni ikintu kigukingira icyago runaka kugira ngo ntikikugereko, ariko hari n'izindi nkingo bashobora gutera umuntu mu gihe yamaze kurwara indwara, bakamutera urukingo ruza kwica iyo ndwara mu mubiri wiwe igasohoka. Mu bisanzwe niko urukingo rumeze, ariko uyu munsi twebwe ntabwo tuza kuvuga ku rukingo rwo mu buryo bw'umubiri gusa, ariko tuvuga n'urukingo rwo mu buryo bw'impwemu ruri bugukingire impwemu mbi z'ikuzimu, ruri bugukingire ibitero byari bije kuguhiga cyangwa n'ibyari ko birategekanywa byose mu isi y'umwijima kuza guhiga ubuzima bwawe. Imana idufashe cyane rwose. Haleluya, haleluya. Mumbabarire muze kugerageza kunkurikirana, ntihagire ikintu cyo gusamaza, kubera ko hari amajambo y'ubuzima ukeneye kumva. Nababwiye si ngomba kuvuga ubutumwa, ngomba kwigisha, kandi nababwiye ndiko ndigisha ko nkunda kugenda buke buke kugira ngo abantu banyumve bantahure neza, ntihagire n'akantu na kamwe kakurengana. Yesu nadufashe cyane rwose. Mu bisanzwe iyi si tubayemwo, nagomba kukubwira yuko tutari twenyene, tuzungurutswe n'ibintu byinshi cyane, tuzungurutswe n'ibindi biremwa. Hano wowe ushobora kubona umaze imyaka 50, 60, 70, 20, 30, 10 uko, ariko hano ku isi turi hari ibindi biremwa bimaze imyaka 1000, 300, 400, 500 biri hano, byakorokanye na Satani, bitagaragarira amaso, bitabonekeshwa n'amaso y'umubiri, ariko biganza kandi bigakontorora ibyiyumviro by'abana b'abantu hamwe n'imibiri y'abana b'abantu, bikabakoresha ibyo abantu batategerezwa gukora. Abantu bakisanga bariko baragendagenda mu ngeso no mu bikorwa batategerezwa kubamo. There are some ancient creatures, hari ibiremwa by'ibikurambere byo mu isi y'umwijima bibaye hano muri iyi si, abantu batabonesha amaso, abantu badashobora kumenya, abantu badashobora gutahura, ariko bigendagenda muri iyi si. Bimwe biba mu mazi, ibindi biba mu kirere, ibindi biba mu mabuye, ibindi biba mu bitare, ibindi biba mu misozi, ibindi biba mu kuzimu, ibindi biba mu butaka, ibindi biba muri atmosphere, mu kirere. Ibyo byose rero nibyo abarozi n'abapfumu bifashisha kugira ngo bashobore kugera ku buzima bwawe byihuse. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo eheraba ndabahaye ububasha bwo guhonyora inzoka na scorpion. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ndababasha guhonyora inzoka na scorpion, ntago ari zijya nzoka tubona zinyogomba. They are not those snakes. Hano hariho abagabo b'ingufu mugabo batohonyora inzoka n'amaguru yabo. Hano hariho umugabo munini ariko abonye inzoka, ikintu cya mbere yubwira inzoka, akiruka aja kurondera icyo kuyikubita, ariko yabanje kwiruka. Kandi mu kuyikubita ntagagira ngo we agira akubita yiruka, ni inzoka ariko arayitinya, kandi n'akantu kanganuko nawe areho, ariko ntashobora guhonyora ukwaye. Imana idufashe cyane. Muri mwebwe ninde yotinyuka gupfa guhonyora inzoka? Imana idufashe cyane rwose. Ukibona honyene, ikintu cya mbere wiyumvira no kwiruka, icya kabiri no kurondera icyo kuyikubita. Hariho igihe kimwe nasanze abantu bariko barica inzoka, akayoka gato gatoya, ariko bari nko ku metero, barabadamu, atera ibuye nk'ariya mwana, aha naho mwogeza saa 8 ntimushobora kuyigema. Akayoka kanga no kukabananiye kwica. Bibiliya rero ivuga ngo ndabahaye ubashe bwo guhonyora inzoka na scorpion. Ntago ari izi nzoka zo mu buryo bw'umubiri, hariho isi y'umwijima. There
there is an ancient snake. Vya biremwana ariko ndababwira bimaze imyaka myinshi cyane bibayeho hano. Hari umukurambere w'inzoka aba mu isi y'umwijima, n'umwami wo mu isi y'umwijima aganza inzoka zose zo mu isi y'umwiza. Izi nzoka rero ziba mu isi y'umwijima, ni za zindi zibatera mu ndoto, ni za zindi zinjira mu mibiri y'abantu. Hari abadame benshi bafise inzoka mu bitereko byabo, hari benshi bafise inzoka mu maovire yabo, hari benshi bafise inzoka muri oviums zabo, hari benshi abagabo benshi babuze urubyaro babaye ingumba, imbuto zabo ziribwa n'inzoka. Snakes, they kill them. Izi nzoka nizo mu isi y'umwijima. Hariho abagabo benshi babaye aba empresa kubera zino mwemo mbi. These spiritual snakes, zino mwemo mbi z'abadayimoni zigendagenda mu isi y'umwijima. Izi rero ni za zindi ukunda kubona mu ndoto, kubera ko ntabwo ushobora gusigura uko n'inzoka ishobora kugukomora mu ndoto ugaca umubiri wose wumva wagwaye warembye kubera inzoka yagukomoye mu ndoto. Inzoka ishobora kugukomora mu ndoto ukabyuka ubona n'ahantu yagukomoye hari real, hahari n'amenyo yaho aho yashinze ahari. Inzoka ishobora kugukomora mu ndoto, hariyo nabidakomora just akayibona gusa mu ndoto nk'uko, just to see the snake. Amaze kuyibona akacabyuka yagwaye, akabyuka ari feble, akabyuka yavunaguritse umubiri, akabyuka yasanzaye, akabyuka nta tuguvu, akabyuka nta rutege. Icyabaye niki, za nzoka zo mu isi y'umwijima n'umukurambere wazo nizo zaje, ntago zipfa kuko nyene. Abarozi nabwiye ko bifashisha bino biremwa mu gushobora kumanipira ubuzima bw'abantu. Umurozi ntashobora gupfa kukuroga adakoresheje umuzimu, akoresha umuzimu, agakoresha inzoka. Bino bikorwa byose byo mu isi y'umwijima nibyo bagenda bakoresha. Hahandi ushobora kugwara bakurungikiyemo umuzimu. Mbe waruzi yuko hari dayimoni ritajya, ridafungura, rishobora kuza kwinjira mu mubiri wawe rikaca ryisonzesha, ukabaho imyaka yawe udafungura, ukama wumva nta gushaka kujya, ukama wumva ufite iseseme yo gufungura, ukama wumva mu nda yawe huzuye. Hari dayimoni yinjiye mu mubiri wawe ica irisonzesha. Abadayimoni nabo barakora jene, ngira mwenza wawe abadayimoni nabo barisonzesha. Ibaza abadayimoni barisonzesha ariko we ntushoboye kwisonzesha iminsi 3, ariko abadayimoni bashobora kwisonzesha. Igihe cyose uzokumva indwi ya mbere, iya kabiri, iya gatatu iraheze, ugiye gufungura ukumva wovomisa. You don't want to eat. Kwa muganga nta ngwara babona, ukamira utunini tw'inzoka wapi, ukamira ibinini bakurangiye wapi, ukanywa ibintu bakurangiye nta apeti. Hariho utwana twakuze dufite amagara make kubera tudafungura, ugasanga barajanye kwa muganga, barapimishije inzoka, baragize iki, ibishoboka byose, nta shano ntaki, ntaho batagiye, ariko ugasanga abana ntibajya. There is a spirit, there is a demon. Hari mwemu mbi yisonzesheje, itajya, idafungura, iri mu mibiri yabo. Igihe cyose abonye icyo kurya ntashobora gukora ko, batungwa n'utuntu two kunywa, amata, udusnacks, udutumbura, agakate n'icyayi mu ijoro. Hari abantu benshi batigera bafungura mu ijoro, banywa icyayi cyonyine bagiye kuryama. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Iyo abantu bari ko baravuga ngo abantu baraboshwe, abantu bumva ko umuntu aboshwe ari wa wundi basengera agatangura kujugumbira agakomendero, turahiye. Reka, hari ubwoko bwinshi bw'abadayimoni buzungurutse abantu hano hanze. Mvuze hano hanze ku isi yose, bugenda bwinjira mu bantu, bufata abantu, bubuza amahoro abantu. Ariko Imana yo mu ijuru yahamagaye repentance kugira ngo dutandukanye abantu n'imihemo mbi, tubohoza
abantu batandukane n'ubushobozi bw'umwijima. Ntabwo tuzokwemerera ko Satani abandanya gutera intambwe no kuboha abana b'Imana ngo ushobore kubafata ngo babuze kugera kure mu izina rya Yesu. We wageze muri repentance uri umunyamahirwe. Haleluya. Reka dusubire ku ijambo ry'Imana kandi gatoya. Elisa yari kumwe na Gehazi. Gabanya gatoya. Elisa ari kumwe na Gehazi. Ako kanya Gehazi acabona ingabo zibazungurutse zigomba kubagirira nabi. Imana ikurungikira urukingo rudasanzwe rw'uburinzi bwayo mu izina rya Yesu. Kandi nta kindi cyari kibazanye, kwari ukuza kubafata. Gehazi nta rukingo yari afise, Gehazi nta burinzi yari afise, ariko yari yagiriwe amahirwe kuba ari kumwe n'umuntu ari ku rukingo rw'amaraso n'ubushobozi bw'umwami wacu data wa twese ari mu ijuru, Imana ihoraho. Haleluya. Imana ifashe cyane. Nta bushobozi afise, nta rukingo afise, ariko ari kumwe n'ufise urukingo. Yesu natufashe cyane gose. Ako kanya amaze gukubita amaso ingabo zari zizungurutse ngaho muri ico kibanza, acaragira ubwoba, arahinda umushitsi, acavuga ngo Elisa, turapfuye, turashize. Ntabwo Gehazi yari bwabo n'urukingo ko barufise. Reka ndakubarira, hari abantu bashobora kutubona turiko turigendagendera bagashaka kudufata nk'abantu basanzwe, ariko nagira ndakubwire ntabwo uri umuntu asanzwe. Imana iguhereza urundi rukingo, ikurungikira amareka ba repentance bakugendanira, bakurinda, bakuzigama. Abarozi bakubonye, Imana ikwambike antibare ariko rukingo. Ibikurasa ntibizobura, ibikurondera ntibizobura, imyami ntizobura, ibitero ntibizobura, amageragezwa ntazobura, ariko abari ikimenyetso, ariko abari ku rukingo bizokwama biza bikubita ku rukingo bikorokera hasi mu izina rya Yesu. Haleluya. Gehazi aragira ubwoba, aravuga ngo Elisa, turapfuye. Elisa aratekana mu mutima. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Kubera yarazi ko ari urukingo afise. Umviriza, impamvu utaricara mu nzu y'Imana ngo utekane, wumviriza ijambo ry'Imana, ushira amaguru hasi, ni kubera utarabona kugira neza kw'Imana. Igihe cyose narababwira fois passé, iyo haje akageragezwa umuntu abagiye, iyo haje akayaga kamucako kakamutera amageragezwa umuntu abahevye gusenga, iyo haje akantu kamuca intege umuntu abahevye gusenga, iyo haje akantu k'amajambo umuntu abahevye gusenga, iyo haje ibitavutu umuntu abahevye gusenga, iyo haje utuntu umuntu abadendebukiwe. Umva, hari urukingo ruri hejuru yawe, naho biriko birakurondera ntaco bizogutwara. Icara mu nzu y'Imana urindire, hari ubushobozi vyasamiye kukumira, ariko ntaco biri bigutware mu izina rya Yesu. Imana dufashe cyane gose. Elisa aravuga ngo Mana, mukore ku maso kugira ngo ashobore kubona. Ako kanya Gehazi amaso yiwe acaruguruka, amaze kuruguruka ni hari ingabo. Umva ndakubarira, Bibiliya twasomye izo ngabo, ugo rukingo gwari kurinde, twasomye ko gwari kurinde Elisa wenyene. Bibiliya yavuze ngo hari ingabo zizungurutse Elisa, apana zizungurutse Gehazi na Elisa, hari ingabo zizungurutse Elisa. Reka ndakubarira ikintu kimwe, ntiwite kubosenga cyangwa kubatosenga, ntiwite kubokwegera Imana cyangwa kubatoyegera, ntiwite kubo mu muryango wawe ko basenga cyangwa badasenga. Wewe wegera Imana, urukingo ruze hejuru yawe, imbaraga z'Imana zize hejuru yawe, uburinzi bw'Imana buze hejuru yawe, n'abazokwegera bose bazozigamwa ku bwawe. Hari ikintu kimwe abantu batazi, mu buryo bw'impwemu hari ico bitwa spiritual levels, ingero runaka zo mu buryo bw'impwemu. Abantu baratandukanye mu ngero,
ku rugero rukomeye cyane. Yesu nadufashe cyane rwose. Haleluya. Nabahaye urugero ndababwira yuko nigeze kubahereza urugero, ndahamagara umutama akuze hano, ndambwira ni uyu mutama mu myaka afise 70 arambyara kandi ndamwubaha, nkavuga ni muvyeyi, nkamwubahira icubahiro ciwe because ni umuvyeyi afise imyaka myinshi mu buryo bw'umubiri. Ariko uyo mutama nyene afise imyaka 70 mu buryo bw'impemu, ndamuvyaje agakiza. Ni umwana wanje mutoya, umwana muto cyane. Ni kuvuga ndamwita muhungu wanje mutama, ndamwita ko mutabivuga, ndamwita is my son. Na mukecuru agenda yunamye uku, ndamuvyaje agakiza, ndamwita mukobwa wanje, uri umwana muto cyane. Kubera mwisi imwe turakuze ku rugero rwo hejuru cyane gose, kandi ivyo nta muntu n'umwe nkeneye ko avyemeza kuko ndiyizi. We know ourselves. Uvyemera utavyemera, ubishigikira utabishigikira, ndazi ubusabane mfitanye n'Imana, ndazi naho navanye n'Imana. No mwisi imwe baratuzi, they know us. Presence yacu bayibonye barayimenya kandi bakayitinya bakayubaha. Imana idufashe cyane gose. Haleluya, haleluya. Ariko naje mu buryo bw'umubiri ndakubanga, vuga ni uri umuvyeyi, ukuri icubahiro nk'umuntu w'umuvyeyi. Ariko hageze mu buryo bw'impemu ca bugufi, ntushake kuzana ibintu byawe. Hari igihe umuntu azaza rimwe na rimwe ngomba kumusengera, nkumva avuga ni wewe uje kututumbera tugusengere, right? You want me to help you, ndagufashe ndagusengere. Mugabo ukaca wumva umenga ashatse kukwigisha n'ibirenze nkamuraba nkahora. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Ushaka ko ndagusengera ariko urashaka kunyorienta uko nkora ivyo ushaka we ko nkora. No, mu buryo bw'imwemu, you don't have to order me. Ntago ufise kuntegeka no kumbwira uko nshobora gukora ikintu. Ndongogwa na mwemu yera, kandi bugombe bwa mwemu yera nibwo bwiza kandi bukomeye gusumba ubw'iwawe. Imana idufashe cyane gose. Haleluya, haleluya. Ntago ushobora kuza kumbwira ngo urumva sengera uku gira uku. Oya, tekana, ndi umuvyeyi wawe, am your father. Ndakuruta mu buryo bw'imwemu. Ivyo ndakubwira byose rero tekana wumva ivyo nyene ndakwigisha ivyo, kandi ndagusengera uko urabohoka, urakira kandi urashinga intare. Kandi icyangombwa gikeneye no gukira no kubohoka no gutabagwa no guhagarara neza mu gakiza no gutera intambwe mu gakiza. Yesu natufashe cyane gose. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo intama ziramenya umwungere wazo, kandi n'umwungere aramenya intama ziwe. Yesu natufashe cyane gose. None ntago ushobora kuba intama hamushake kuba n'umwungere. Ntibishoboka. Be a sheep. You cannot be two things at the same time. Bintama hanyuma wemera umwungere. Izi ntama aziragiye akabona ubwatsi buraheze, arazitwara ahandi hari ubwatsi. Abonye ubwatsi butameze neza, arazikura akazijana ahandi hari ubwatsi bumeze neza. Yesu natufashe cyane gose. Haleluya, haleluya. Hari distance. Elisa yari kumwe na Gehazi. Gehazi yaraba Elisa, akabona ari umuntu baguma bari kumwe, bagendana, bahagararana, batambukana,
birigwana baganira, famiye yamaze kumufata nk'umuntu asanzwe, ariko mu buryo bw'imhemu amaso ya Gehazi amaze gukogwako, ntabwo yabonye ko hari itandukaniro rikomeye. Yabonye ingabo zizungurutse Elisa, iwiwe nta ngabo n'imwe imuzungurutse. Tubwiye ngo yabonye hari ingabo zizungurutse Elisa, ariko we nta ngabo n'imwe imuzungurutse. Bisigura iki? Umuntu ushobora kumubona ari umuntu asanzwe, ushobora kumubona ari umuntu ari aho, ariko ari umuntu wo ku gicaniro, ariko ari wasizwe amavuta, ariko wari watoranyije. Nukoresha ubwenge bwawe na theology yawe na physical appearance yawe mu gushaka kwiyumvira no kugereranya ibitagereranyika. Abantu Imana yadugije, hari abantu Imana barashize kure, hari abantu Imana barateje intambwe, wabaraba mu buryo bw'umubiri ukabona wo bigereranya, ariko Imana ikuravye ikabona usa nk'uri ngaha, ubundi nawe ari nko muri Europe ari yakure, nta huriro na ritoya mufise. Abatagira ubwenge bw'imhemu rero ba Gehazi baca bashaka yuko bangana na Elisa, kandi ntushobora kungana na Elisa mu munsi umwe. Hari urukingo nawe utegerezwa kwakira, kandi ukagubaka rugakura, ukagubaka rugakura, ukagubaka rugakura. Yesu natufase cyane. Rino jambo ryanyishe. There is a dimension between. Hariho distance niniya. Abantu babona Elisa na Gehazi bariko baragenda mu gisagara, bavuga nti era aba bakozi b'Imana ngabari bariko baragenda, ariko in the middle of them, hagati y'abijuri baravye, babona intera na distance n'ikibanza kinini hagati y'abo bantu. Baregeranye, barahagararanye uko. Hagira umuntu aza hano, ingo hano. Yesu natufashe cyane gose. Haleluya, haleluya. Ibaze bari kumwe ni babiri barahagaranye nk'uko, ariko dusomye ijambo ry'Imana avuga ngo Gehazi amaso yamaze kuguruka umusuku abona ingabo zizungurutse Elisa. Ni gute ingabo zizunguruka Elisa kandi duhagaranye turi babiri? Imana dufashe cyane gose. Mu yandi majambo hariho dimension nini ya cyane, urundi distance. Mu buryo bw'umubiri baregeranye, they are standing like this, ariko spiritually there is a very big distance. Hari intambuko nini ya cyane gose. Igihe cyose uzobona umukozi w'Imana, ntushake kumugira like nk'umuntu wese ushaka, kumufata nk'umuntu wese ushaka. Imana dufashe cyane gose. Ntumubwire uko wiyumviriye umubwira. Yesu adufashe cyane. Ni umwubahwa w'Imana, ni umwubahwa w'ijuru, n'uwo Imana yatoranyije. Hari abantu batagira discipline yo kubaha. Igihe kimwe Dawidi yaronse opportunité yo kwica witwa Sauli. Arayironka neza, Sauli asinziriye. Dawidi aravuga ngo ntago nshobora gukoza amaboko ku muntu yasizwe amavuta. I cannot. Sinshobora gukoza amaboko ku muntu yasizwe amavuta. Yesu atufashe cyane gose. Haleluya. Abantu benshi barateba guhezagirwa kubera kutubaha abakozi b'Imana. Abandi nabo naho bahezagirwa bakaruranirwa. Erega mwibaze iyo tuvuze guhezagirwa, do you think ni ibintu bifatika by'amafaranga gusa? No. Abandi barabura amahoro mu mitima, abandi nabo baragira imivumo kubera kutubaha abakozi b'Imana. Uzobaze abasore batutse Elisa, bamubwira ngo Elisa busabwa agahanga, baramutuka. Acavuga ngo uyu mwanya amadubu amanuke abajye mwese. Amadubu acaramanuka ako kanya, arabica bose arabamara. Yesu adufashe cyane gose. Haleluya. Yesu nadufashe cyane. Yesu nadutabare cyane. Imana iguhereze
icubahiro no kubaha no gutinya ab'Imana yasize amavuta. Umuntu ijuru ryubashye nawe umwubahe, kandi apana ko umwubaha nk'itegeko. Oya, vuga n'uwasizwe amavuta n'Imana, uwarobanujwe amavuta y'Imana. I have to honor him. Ntegerezwa kumwubaha. Yesu natufashe cyane gose. Hariho abantu benshi iyo abonye asengeye umuntu agakira, nawe akabona n'umukozi w'Imana asenga akira, birase n'ibiki, nanjye ndamusengera agakira. Ntose sinasenze umuntu agakira, yarota indoto yazibwira umuntu akumva nizo, uziko nanjye sigaye ndota ibintu bikaba, uziko nkaze. Imana idufashe cyane gose. Nanjye nsigaye nkaze, reka nanjye nse kuba umuvugabutumwa. Yabona viziyo rimwe akarota, Imana imuhaye akamanyu mu manyuri gatoya, akarota ikintu kabona kirabaye, azavuga ni nanjye nsigaye ndumuvugabutumwa. I'm an evangelist. Nanjye nsigaye ndumuvugishwa, ndumuhanuzi, ndi prophet. Imana idufashe cyane. No, there is a certain way God has to let you pass. Hari urugendo Imana itegezwa kugucishamwo, hari discipline Imana itegezwa kugucishamwo. Nta muntu n'umwe muri Bibiliya, nta muvugishwa n'umwe, nta muherezi n'umwe, nta mukozi w'Imana n'umwe muri Bibiliya yabayeho uko nyene Imana itamucishije ku muvyeyi wiwe no munsi y'uburongozi runaka. Imana idufashe cyane gose. Hallelujah. Mwama mubona abantu bavuga ubutumwa hirya no hino batandukanye mwibarabara, badashaka kuba mu nzu y'Imana ngo baronke uburere. Simvuze yuko hatariho abantu bafise umuhamagaro wo kuvuga ubutumwa mwibarabara, barahari, ni benshi cyane, benshi. Uyu muhamagaro urahari kandi turawemera, natwe muri repentance turavuga ubutumwa mwibarabara. Mugabo abenshi ntago bakunda kuregwa. Iyo abonye asengeye umuntu akabona ikintu kirakunze, uyo abonye asengeye umuntu acasohoka mu nzu y'Imana akaza atangura kuzunguruka mwibarabara. Ntafise umuntu n'umwe abazi ikintu, ntafise umuntu n'umwe yegera, ntafise urutonde na rumwe, ntafise discipline n'imwe. Ibimujemo vyose avuga ivyo, ibimujemo vyose avuga ivyo. Ntugapfe kwemerera umuntu wari wese akurambika ku kiganza. Nawe uzokumva kubwiye ibintu vyawe, ukumva kubwiye kuva ku ivuka ryawe kugeza aho ugeze uyu munsi. Ntugapfe kwemerera umuntu wari wese akurambika kibiganza, utazi ntahe yiwe, utazi kahise kiwe, utazi background yiwe. Hano hanze hari intumwa z'abadayimoni zarungitswe zije kwica ubuzima bw'abantu. They are sent by the devil gutwara inyenyeri z'abantu. Ubu mupfumu munyamareba ko nabo nzibabona banayishurirwa banerekwa. Ubu yo kwambara ikoti akagenda mwibarabara ashaka gutwara inyenyeri z'abantu ntiyozimara. Niyo kuraba akavuga ni wowe ndabona hari igerageza uri kuraba, kandi warayurarira mu ijoro ukaca wibuka ko warayura urakorera Mosozi. Yo Mana irambonye irakubonye. Ese wibaza ko itakubonye? Yakubonye kuva kare. God has seen you since before. Man dufashe cyane. Ubonye wese ngo n'umusenzi ngo arakazi ukaca umuzana muhiri wawe akija muhiri wawe. Do you know that person? Uyu muntu ntago umuzi, ntuzi uwo ariwe, ntuzi ingeso agira. Ndababwira ikintu kimwe, murazi yuko ushobora gusambana ugakora n'ivyawe ukabandanya ukora ibitangaza. Murabizi ivyo? Murazi ko umuntu ashobora kuba umuescro akabandanya akora ibitangaza? Murazi ko umuntu ashobora kuba ari umuriganya no mubesha akabandanya akora ibitangaza? Murazi ko umuntu ashobora kuba umusambanyi wa mbere akabandanya aririmbira Imana? Benshi cyane barahari. Nawe wabona icyo ariko arakora muri ako kanya ukavuga ni uyu n'umuntu w'Imana? No, ukeneye kubanza kumenya background, ukumva ni ntahe, ugatohoza. Buriya imibiri yanyu ntago muzi ikintu imaze mu buryo bw'imhemu.
nico gituma uwo ari we wose mugenda mukamushira umutwe, uwo ari we wose mugenda mugafukama, uwo ari wese mugenda akabasengera, you don't know. Mibiri yanyu isiguye ikintu gikomeye cyane mu isi imwe. They are conductors. Ninzira n'imiryango ikomeye cyane ikwiragiza kandi kakira impwemu nziza cyangwa impwemu zihumanye. Nico gituma ukwiye kubaha imibiri yawe, ukubaha ubuzima bwawe. Hari urukingo rero ukeneye rugikwingira imigabo n'imigambi yose y'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Tera haleluya. Hano rero tubayeho ni turi twenyene, tuzungurutswe n'impwemu mbi z'abarozi, tuzungurutswe n'imigambi y'abadayimoni. Hari ibintu bagenda badutega mu gitondo, hari ibintu bagenda badutega ku mugoroba, hari ibintu bagenda badutega amasaha ku masaha, hari ibintu bagenda batwugaraniramwo, hari ibintu bagenda badushiramwo. Urakeneye urukingo rukuzigama, rukurinda imigabo n'imigambi yose y'ubushobozi bw'umwijima. Aho rero ariko ndavuga mu buryo bw'impwemu, nagomba kuvuga naho mu buryo bw'umubiri.